Meili, 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 sasa, bigwaye, uko bien? Bien. Na wapi? Niki wewe. Papa. Quero mvumbu. I wanna say pam. Stay tuned, nyene mzobibona ya. Very soon. Mbega yibaza ko ari bande bari ngaha, mbega big face we ntwamugiye. Nawe nyene ni surprise kuri big face. Ni surprise kuri bose. Gushaka yuko mugira iyo nyota. Ya mbere fashe indege. Ya mbere fashe indege. Ariko n'ubwami ko bw'umuziki. Ego kumuziki. Ya. Donc ndikuvuga yuko gishaka ari muri ico. Shaka ari ibyo wandije Very surprise. Shaka ko wiyumvira ico barico. Mbega ivy'urukundo nuko bimeze. Siniweza kuvyoheze. Nilikupenda kunipenda. Nilikupa penzi langu. Nalia najuta. Nalia na moyo wangu. Kumbarambesha. Sha. Kumbarambesha. Bonjour mesdames et messieurs, le vent de Buja Flavor. This is Step Media channel of progress. Chaknya makurisha mukibaza nashambuga muri industry Buja Flavor. Nkutu tubikora reka tubaze tugenye Imana. Hama dusu dukenye muri abakunzi ba Step Media 257 wherever you want ukunda cyane. Hama numusinje kuri abandi. Pampana. Uramutse? Ayo arajere pampana. Pampana. Ayo arajere. Sikei. Meili. Bumba! Bosiliaje? Uko poa? Salama mzee. Meili. Meili sasa. Bigwaye. Uko bien? Bien. Na wapi? Niki wewe. Papa. Quero mvumbu. Papa na wapi? Quero mvumbu guys. Meili bit. Birazana neza. Biragusitse. Sisi nasiwe. Niarage. Meili bit sasa. Birazana neza. Abakuri iminsi. Za miaka. Afu unatakata? Sasa. Erewe durakora kuri lo 30 December. Niyo ameruka haje. Amagao menga hari mu kwa mbere. Birabeshe. Amakuri imyaka rero. Fresh. Afu unatakata? Unafanana bien. Nashukuru. Marori ya kizungu. Wapi sasa? Kizawe. Nine kumenya we indege ni ya he? Indege ya. Hari nyinshi. None rega ndatwa ta anye ntavuruka ni hari ngaha. Turabitse. Gitega sa. Ugira benka wa musari atubwira ati ngo numukomeje wa mbere mugabo ntaruri indege. Wa musari wa mbere ataruri indege. Wone nindi. Melisas. Bimeze neza ariko. Ibikorwa ni bon. Unatuachia pampana. Unaenda wapi unatuachia pampana tu? Tuko tunangwa vingine Meili. Bon, quand même ni bon, c'est déjà un pas ni mbere kuva nango ibikorwa byanje. Mvuga ko no bamfashe indege kugira nje gukora ibikorwa donc. Kwasanze bankurikirana ku mbuga zanje. Social network zawe. Ya, Meili official. Ndibaza muzobibona ya. It's a surprise. Surprise. Ntavyo bazi. Aho ya ariko Meili yakubitubwira abasha. Nanje wewe uramvuye. I wanna say pam. Stay tuned, nyene mzobibona ya. Very soon. Ariko twizere ko ari ibikorwa biteze imbere igihugu cacu. Ego, ni biteze cyitangura guteza imbere je abakana guteze igihugu imbere na. Imbere. Igese ariko twizere ko bizogenda neza cyane mbega na collab. Nene kubwiye ko ari surprise uko ba. Sasa unanda mu anniversaire? Namaze kukubwira kwanza dagwa kanuzeya ko ari rya mbere fashe indege. Ya mbere fashe indege. Ariko n'ubwami ko bw'umuziki. Ego kumuziki. Ya. Donc ndikuvuga yuko gishaka ari muri ico. Shaka ari ibyo wandije very surprise. Shaka ko wiyumvira ico barico. Surprise. Mbega biza ko surprise ya. Mbega biza ko agiye kugira collab no muri mvyi wacu. Fata ko ari collab. Twifate gutyo basi. Basi nkora ka information gato. Ndikukushuje ni wabiti. Chaka collab kuko Meili arinze agira collab ntago itaswata. Byo turabizi. Okay, that's ikintu kimwe gusa cyonyene. Insomen. Zabonye kuri ma social media yaje. Zose. Aba DJ baje basha na bawundi n'aba feel bite baje. Mbega yibaza ko ari bande bari ngaha. Mbega big face we ntwamugiye. Nawe nyene ni surprise kuri big face. Ni surprise kuri bose. Gushaka yuko mugira iyo nyota yo kuguma mushaka n'ibindi rero tubure muca mwibaza ati none ico kintu kigiye kuzinyuma. Ni ico kintu gitumye agenda ni giki. Ariko twizere yuko azo ari vya bindi bishikana Meili kwindi step. Nuvuga kandi turazi ko ari umuntu uvuga mu bigeme bariko barakora neza Meili aza ku rutonde nuvuga go hejuru cyane.
tout cas merci on a beaucoup. fly Yeah, by God's grace nyene Imana niko gumihezagira hama nkuko nyene umuntu arinza afata indege urumva ko nyene haba rindi ntambwe ateye kabisa. So ni nishimira cyane nkashima n'abafanzi abantu baba barashigikira. Yeah, en tout cas merci sana. Umuririmbyi wa mbere ariko aratera imbere akini hana management. Yeah, na management Ufise nawe ko nje simana n'abafana nico gituma mama ndiko ndashima Imana nkashimira n'abafana misi yose Every day. Yeah, every day. Sasa hauna management. Mbega wibaza ko atera imbere gute? Kubwo urukundo rw'abafana gusa abafana bafite no subscribe. No, vyusinga Kichwa. Mutu ya. Bigenda gute? Ifuko buzi ibintu ukora ukamenya ingene byo bifatira umwanya itusa sino uvuga ngo management yawe nta kintu gikora nimba ari amafaranga umuntu ashaka kubwira abagenzi ati mumfashe sino ubuziri ibyo urimwo ntukeneye umuntu akubwira ati ngo ngutambukishe rero ngindi ubizi gutambuka. So yeah, I think ifuko buzi kwanze curimo. Uri indege sangara. Kanya wajereje yonyene Tone katike basi katike. Iri muri telefone. Muri telefone. Jama email wala Meili. Vyemera tukawesha. Ariko nizere ko Meili itakuwa ni msanii wa East Africa. Umuririmbyi muri East Africa. Kuma usama Ufise. Tekine kubimenya ujye abakunzi ba novuga turabona indundiri ngaha turabona na Step Meili ngaha turakine kumenya Meili. Umuririmbyi muri East Africa. Ndagusavye. Wihaga nagiye ba Ufise twabahevye ba Arafro twabahevye nagiye ba DJ Paulin twabibagiye basi 3 jours reka shikeyo ndabakonza kwa livyo reka nazistavyemera acha kunambia aha gere kumenya mbega ni featuring Meili ni wa muntu X canke ni wa muntu X featuring voilà ni kimwe muri ivyo Meili unanima content vrema nima content yahe content ngene kumenya uwo muntu wo muririmbyi ninde Meili nashaka ndanga titre bashe none titre niyo nyene umuririmbyi ni Meili featuring Meidi featuring Meili the best Biliza content ni ndagiye nitege amona ishagize ibisatanga amakolabo bashe ndagiye content ni ndagiye mwitege ikintu dufate ihinduka kuri Meili. Okay, abantu bakora nkurikira kuno mwanya nagerageje kugwana ivyo nshoboye ariko Meili yavyanse yabigize ibanga kandi nivyo kuba umugumya abanga ni vyiza ariko nkene kumenya ntware inkuru imeze gute ku bantu bakora kurikirana umuziki ku bantu bakora kuri kiganiro no kuri indundi n'abantu bo kuri Step Media dutwara iki abafana tubahereza iki abafana banje kwa nuko no bana bashigikira kuko urabona nkuko navyemeye sindi wawundi ariko aragenda asubira inyuma kabisa turagishima gose ngenda ntera imbere amagara n'abandi kushigikira kuko wumva nimwebwe muko muratuma shika kuri level ngeze ko right now. So nico hanini hano wabwira hama stay tuned kuri muze social media zanje muzobibona byinshi ngene bizoye ko biragenda nzobereka byose ibintu bimeze neza bizari ko bigenda neza cyane uzoburi live tuvuge gute muri inzira imeze gute ego nzoja live once rimwe hama ikindi gihe numva ko nzobandi busy n'akazi tuzaca ngana opportunity yo kubanya uwo muririmbyi wari ego exactly malfe mwanaume nakubwiye wowe wamuvugisha n'ivyo utari muri program urazi gituma Meili nguma ndakubaza Meili mu bafana bawe mbere ndimo ndabizi bravo mu mesha makuru abo mufana je ni mufana wa Meili nzoja live kandi nzobivuga byose yes ni indirimbo iko bikora neza cyane ariko je kimbabaje nuko agiye adusigaye indirimbo imwe gusa iri kwira trendinga cyane ari mwarabe kumbara arabesha urumva ko simwe gusa hari kandi igiye gukurikirwa urumva ko c'est déjà bon no ndabasigiye muri enjoyinga mu kugira muri ndiri yindi yes ariko ni kibazo ncarifuza kubaza ndose na opportunity yo kimubaza Meili wamenga waje mu muziki wari umaze igihe kinini uri kuraba ukuntu byo ko bari igenza ucuvuga ati bako barafanya ibi mwari bariteye oyaye dukate arabesha pampana achazari kindi cyane cha pamu arari kuri kwivana ati pamu brand ambassador oyaye nakubwiye yuko abari abantu bakuraba bakabona ibyo kurakora bakabona n'ingene naifa ubishiramwe ukacumva ko wogushigikira so ya muri ni muri wewe nyene uvuga ati bako barashigikira imano kuko urumva nitwe bako yateza imbere igihugu ko nitwe dufise ijwi rishika kure twa hari ijwi amajwi yashika mu Buganda shika mu Rwanda kure gose Buganda Vamvana tumuherekeze Meili tumushikani kimbwadi Kigali he Kampala yes bizogenda neza cyane Meili ndagushimire cyane murakoze cyane kandi nizere yuko ahugiye uzoduserukira nk'abarundi cyane nzobaserukira neza cyane antukani ndazi yuko mwese mumanza amaso anje sinzobamara amazi yes ntazotumara amaza kandi twese tumuhanga amaso kandi tumuhezagire tumukurikize n'igisabisho amen Meili warasenga cyane go nakubwiye nadusengere
ndabasengeye izina rya Yesu Kristo. Amen biragira numva idini arimwo ariko numva umenga nturi mu mizima. Si ndiwe muganda bakunda. Ariko vraiment kandi benshi bafana Ufise ahubwo ndakunda. Bavyaje ati badija. No abanyegera bakabimbwira straight nkuko Job bikabimbwira. Ari abaza bakabimbwira so maze guteranya ngize logistic nyene nkabijamo neza nasanze ari bo bari imbere ariko twizere yuko nabandi bari inyuma kandi bizogenda neza cyane. Bose bari bote ariko kumenga iterambere rikorera nyaruka gose Meili mu mwanya mutoyi cyane ururi indege. Twari twiteze yuko Meili avuye Big Face tubonamo ariko akorana ba Big Fizo tubona akorana ba Sat B tubona ama collab n'abandi ba Double J ariko ni direct to Meili sikumbiri sikutatu imizi kugira kane anapanda ndege aragiye nguyu. Biko bigenda gute Meili? Nuvuga ni Imana. Imana niyo twese umuntu arapanga nayo Imana igafise kuntu gupangira ushaka kubana napanze gukorana n'undi ariko Imana gashavuga ati no. Korana n'uyu urumva rero na ma surprise gusa uvyitege kana ubu. Sheri nari naragukunze. Yakay? Tutayingiye. Simbe basi. Okay. Mbega ivy'urukundo nuko bimeze. Siniweza kuvyoheze. Nilikupenda kunipenda, nilikupa penzi langu, nalia najuta, nalia na moyo wangu. Kumbarambesha, kumbarambesha. Uko mongo Meili, uko mongo jura tudanganya. Ashatse kutubwira umuntu uririmbye igiye korana nawe ariko pemporte uko ameze turize ko ari umuririmbyi azofasha Meili kumushikana kwindi ntambwe kandi azotera imbere Meili kandi twizere ko azotuzana n'utu gift azozanira wa mu mwana wacu mu petit sœur wa petit sœur. Petit sœur. Kanya ka petit sœur rega. Sese wewe ndoko mama nawe. Petit sœur. Uzokuzanira ka gift. Kakubwiye kuti ngene kunya kajabo kakubwiye Meili. Bon voyage. Mama bon voyage seulement. Sans bisous, ça quoi? Bisous. Juze umuduga ahubwo nabishite muri valise nawe. Mumbwire. Mbega bibaza ko Meili bizogenda gutereka tumureke Meili bashayigire Meili nagutebeje ariko mbabarire. Ariko nari mu kazi vraiment. Yego natwe turi mu kazi. Ako kamodele ni kabien kako mukichwa. Asante na Kastili kabien. Kaya fose kamupya. Yes bakuzi ba Step Media ibintu bimeze neza cyane kandi urabona Meili akubwira yuko yigiriye nituzi gihigagiye mwe ariko pemporte ahagiye ahantu heza cyane kandi bizogenda neza cyane kandi ifuko tumushigikira nimba utaragira subscribe kuri Meili official Meili ni Meili official Meili official kuri YouTube yiwe gira subscribe kabiri gatatu apana ni rimwe gusa hanyuma ugire na follow kuri Instagram na Twitter na Boom Player ugera ko na Spotify naho nyene ibikorwa vye biriko byinshi cyane kandi twizere yuko ibikorwa agiye gukora n'abari featuring anuvuga o muririmbyi cyangwa abari ari we Meili agire featuring unuvuga muririmbyi bizogenda neza kuko biratera ituma umuziki wacu utera nuvuga indi step turavuga umuziki wacu ugera ku yindi ntambwe tuzosubira nawo gutaha uri kubona Ben kuri micro band camera sike professional.